ujya mwana ubona atungana agikuru ruseru kwa nyina urukonda gose ujya mwana ntungana avuga gusa ashatse kumuha kiki ariko nta kintu na kimwe duhuriyeko sino gukundana gusa no kuvugana n'tunavugana urumva wewe ntushobora gukundana naje wewe ukigenda kwipresenta urumva nije ndagupresenta nimba dukundana je nari kumupresenta ngavuga ati uyu muntu n'umuntu wiwanje aracara umwana wa nyina aracakuru rukonda nagende nyina amurere neza areke kuzaragenda ku binyamakuru avuga abantu no muntu kacu usanga muravugana bisanzwe muhuriye mu muziki ariko je nawe tuvuga je mvugana n'abakobwa benshi sana urumva kandi abafana banje nibisigura ko nca ndabadraga ujye yaje nk'umufana aramvugisha ariko sinigeze n'umunsi waremwe ndamudraga cyangwa ngo dukundane ndumufana nyene kujya nyene yabivuze aje ndumufana naje nakundana n'abakongomani ibyo bintu je ndabihakaniye ku mugaragaro nazo bisubira cyongeza gibase za ulofu hama nyene je naramufasha ujya mwana nyene bisanzwe ariko nareke kugenda mvuga nabi vraiment ibyo kuvuga ngo je ndiko ndamurondera ko kiki ariko hapana mabase nkaje ija si support mu bisanzwe apale nakona kuja kuniharibia reputation mimi nta kika afise kubera nawe aracari underground urumva uravye indirimbo yiwe ya mbere ukaraba niyo wanje ya mbere iwanje iri hejuru kuruti yiwe yatanguriye ariko my dodo ni dodo ni ihembe urumva ni fruit icamwa cyane ibyo kuvuga una muririmbyo wene none natanuzenya Estanishi ntiyaririmbye my dodo Alikiba ntiyaririmbye my dodo nawe n'umwana yikundira umwembe arakunda umwembe Hey bakunza Black TV mutumbere hose nimwe bwa mwenyene kwa kunye tubakunda ni big kuri mikoro kuna Frank kamera ni musi subscribe guys utarabikora bikoro bunyene hako kengere ka rouge akora kanyene ugashireko amucugira na commentaire musi umbwege na chametse cyangwa ibindi gavyo byose bimeze utubwire nje twabahiriza bwa ngo bande muryoherwa no muziki kumwe na Dodo my Dodo great yani mu come from the way umva ukuntu yambara ukuntu ameze mama wape wewe mama ni boa ndameze neza cyane gose ubona tiny fresh cyo gituma na giba ikunze cyane kabisa nande uri mubiki wewe ndameze neza kuva cagiye gushino saha nitubwahure kandi ariko ndaza ubunye ko umva afya imeze cool cyane yani ndi happy meze neza muri happy mission bana muri mood muri mood nta musi wari nje n'abandi n'amandi muri mood mu gifaransa twabana mu cyongereza bigi nibiki wewe ubwete n'amandi muri mood danse ndavyanse wewe none ushaka iki wewe je wewe uramvumburiye ngaha none ushaka iki ushaka kumbaza Jeje cyashaka kubaza cyane gusa nibazo bibiri cyangwa bitatu ubimbwiye neza ikitwa ko kiganiro ku kabezi zo kwa bezi yari koza kandi abavuga kabezi ku mucopo rose zoshakira je na manuzu yewe big not ni fresh tugenda mu naje ikiganiro okay nacho igitwa ku kabezi ku mucopo mu bwiza kujya kabiri ndahibuka neza wavuze uti nakwaje jambo rimwe ndakubwira ati umuri ko giba ninde umbwira ati giba numu wanje umusheri wanje my tomato my sweet ibintu byinshi birefu kubera nyene ndamwishimira sivyo n'umutipa yugurutse kuri jewe kandi numba yabavanga n'avyonzi ariko kubwiwanje ndavyishimiye vraiment kandi respect kuri boyfriend ariko giba kugira tugira twakwanyejo yarakuyakanye nicyo shaka kumenya ingere bimeze byamwe nawe nta kintu na kimwe duhuriyeko sino gukundana gusa no kuvugana n'tunavugana urumva wewe ntushobora gukundana naje wewe ukigenda kwipresenta urumva nije ndagupresenta nimba dukundana je nari kumupresenta ngavuga ati uyu muntu n'umuntu wiwanje ujya mwana ubona atungana agikuru ruseru kwa nyina urukonda gose ujya mwana ntungana avuga gusa ashatse kumuha kiki ariko alindira kwanza davo uvuze okay urazi ko mfite itatu twakwaye ugambe waramwemeye waramwemeye ko mufite none wegi umubwira ngo yagudu wamubwiye ngo nzanire ibintu ngo acara byanka kuko ngo yubaha nini ubu nawe urumva wamwikaye mbize ndakubwire big none ndashobora kuvuga ati je musohokana n'umukandi dasohokana n'isi bisanzwe je birabaho uvuze ko musohokana mudasohoka ujya n'umugenzi guseka arabaye akajama nyene bisanzwe urumva ya ujya mudogo mbere rishaka kubiyaga ivyiwiwe tuvuga ari byo wanje by'akazi kiwanje twavugana byose kuya yuko n'umundi ko bikose biravugwa jewe yabimbwira ati jewe mukobwa jewe nta n'uwonzi umufana wanje yavuze ngo umufana wiwe no muntu kacu usanga
muravugana bisanzwe muhuriye mu muziki ariko je nawe tuvuga je mvugana n'abakobwa benshi sana urumva kandi abafana banje nibisigura ko nca ndabadraga ujya yaje nk'umufana aramvugisha ariko sinigeze n'umunsi waremwe ndamudraga cyangwa ngo dukundane ndumufana nyene kujya nyene yabivuze aje ndumufana naje nakunda n'abakongomani oya gusa muga ntaco wayifuze bagabana kuse video yiyo murabizi Frank kuri kamera arizi wasiko video washayifise kamera ntayifuta video sawa cizana ngaba yibona ba kuko yaragiye hajya aravuga ati ngo Mr Giba turakundanye ibintu byinshi ariko je ni dukundanye nta kintu na kimwe duhuriyeko aniko yavyivuge wenyene umusohokana ujya mwana yari umugenzi bisanzwe nashatse nyene kuryoshya ikiyago nashatse ndyoshya ikiyago tati wanyeretse yiwe uremwe muri telefone yawe yavuga ko muri bagenzi cyava ko musohokana ko turabagenzi wazo ndayifise tati yego ko turabagenzi big ko musohokana apana gusujana sinosohokana ujya mwana baratungana basi basi bivugwa ko wamuha amahera basi ibyo cyangwa sivyo aracyari umwana wa nyina aracakuru rukonda nagende nyina amurere neza areke kuzaragenda ku binyamakuru avuga abantu nabi je nta n'umusi bari mwe ndagenda ndamuvuga nabi ariko waguma agenda dodo ntiri mu kanwa kiwiwe nibandeke nibereho neza kubera iki wayi kubera ko guma bamvuga okay ivy'amahera navyo uramuha amahera basi none wewe sinagura ibicopo ntwayiriye samahera wanje wari ibicopo samahera wanje wari wamuha amahera ne mu ntoki warambwiye tugende mu by'imicopo twage tugiye Evre mu muntu atarajya amahera yanje ngaha mu Burundi ntaba hati nanje afise kandi umukobwa ndarondera bisigura yuko uno munsi nsohoye 10000 ejo ndashobora kuronka nka 5000 urumva rero je sisohora muri vide kandi nshobora kugusororera wewe nsohore ngo 20 inzi ko bukeye bwaho ntaronka 40 nibibaho ubigira ubibona Giba muhanga kugira cyo winjiza ngaha naramufashije tu nk'umwana hama nyene je naramufasha ujya mwana nyene bisanzwe ariko nareke kugenda mvuga nabi vraiment ibyo kuvuga ngo je ndiko ndamurondera ko kiki songeza kibase za ulofu nta kiki afise kubera nawe aracyari underground urumva uravye indirimbo yiwe ya mbere karaba ni iwanje ya mbere iwanje iri hejuru kuruti yiwe yatanguriye yeah so rero nareke kugenda je naramuhamagaye ndamubwira we ni wikawushe numva twara abajama ubujama kuri umwanya bukabatabwo so pana gucugenda baba kubinyamakuru oya genda uvuga akazi kiwawe nanje ngende mvuga akazi kiwanje ubwasuga tuyazi vya Giba baye ibivugwa okay jecha kuma ibintu biri gusa byo nyinshi tubiheba unkundire basi wowe wamuhamya ko indirimbo cyane wamuha oya vy'amahera byiwoze bigi vuga ibyo ndashaka gupresenta akazi kiwanje bijya ntavyo nshaka byose ni bimwe navyo mu kazi kiwawe rero bijya ntavyo nkeneye ndashaka kumuvuga ko nshaka ndamwe hit ushaka ndamwe hit okay basi ivyavuze ko mwagwa nimwe baraba nivyo canke si ninde yabivuze babayibonye ushaka ndamuvumisha muvumisha kuvuga ivyabo rekera ivyiwiwe tuvuga ivyiwanje ivyo ko mwagwa vyo mwashobora ntibirimo ntavyo nzi no comment Giba mwavyumvise no comment gusaba twakwemeye mu no musa kwihakanya nzi uje ntawe nzi wo mugiba ntawe nzi kandi nawe namwebwe nimwe mu bandi muteranya kubera iki mubaza dodo nagacaropoka ujya n'umwana mu mutwe ntaruguruka nimureke kuza muramubaza ivya dodo je nimundeke nimunkure mu vyiwanyu oya rinzira kwanza suko none atugiye te kukubaza ababibwira gute yatubwiye ukuri ko mwasohoka babonye ko atanakuzi bwana nanje sindamuzi niwe ndamuzi hehe ako watubwiye ko mwasohoka twome kandi twa okay basi ko mwagwanye basi mwaragwanye ikiganiro cyawe ndagiheba bigi ikiganiro cyawe ndagiheba nahuja bwaragwa cyari mwagwa kandi ndababaye tuvuge ibindi by'abandi nawe urabizi okay reka twazire sare basi twaze iby'abandi basi sivyo nubwo ariko aravyanka ukuri murakuze mwesi inoti yarayitanze barakugwana baragwanye ubizi je navyonze anyway ariko basi ndi bakazo cyanyuma basi ndi mu mayidodo urayumvise nta niyo ndumva n'abantu bambwira gusa urakuririye ariko je navyonze none ntuzenya Estanisha ntiyarimbye mayidodo ari kiba ntiyarimbye mayidodo nawe n'umwana yikundira umwembe arakunda umwembe ariko igitangaje wowe uri umuhungu wowe mwembe mubisi wowe urya urakunda umwembe mubisi nakunyo mu matunda yose yo kwisi yose urakunda umwembe oya baje numbaza ko gende umujwe uri we nanje ndakubajije rero ukuri barakuzi abakuzi abatakuzi nako ukuri barakuzi gamonde kuri Mr Giba my dodo okay my dodo muri mudi dodo okay inyuma muri ya muri mudi
twitegiye hari tubwire rero urusasu rwitwa ubuhemu nurabona cover yanjye okay ubuhemu giba ubuhemu okay bameze gute ubuhemu ni indirimbo nziza cyane nibayitege kandi izobiryoshe gose kuruta no muri mood vraiment nkabasaba batagira subscribe ko boyigira like na share kandi kuri Dodo Burundi naho bandika gusa my Dodo hacha haza Dodo Burundi wacho bagira subscribe like na share Dodo nyina nandika muri YouTube oya umva giba ntaboneka taza wewe jana si my Dodo yo byarabucaje okay na okay mukuhera iziganiro my Dodo okay oba okay yo tugireke kwa tuje ku ndimbo yawe cyasho buhemu awayivuze izosoka ijyana imbere ejo après midi zo kuri YouTube yanje ariko twashatse kubera dufite projet nyinshi na management yanje dufite ibikorwa byinshi kubera turiko turi prepare kugenda gukora collabo hanze mipaka yuguruye we muri tizi so ndashaka kugenda muri tizi cyangwa mu Bugande ariko ni collabo no mu Tanzania tuzohurira muri Kampala anytime ndashobora gusepa sishobora kuvuga muzobona urusasu basi mugiye mu matwi ninde hama rero ubuhemu twashatse kwanza tuyisohore ari audio ariko video tuzoyisohora soon twashatse kubera dufite ibikorwa byinshi tugomba kuja gukora hanze cyo gituma iyi tugomba kuyisohora kwanza nka audio yonyene ntidubatevye abafanza abantu baranyotewe kumavuga none wewe muri mood tuzani yindi iryoshe nka muri mood yoyo rero irarenze ruta muri mood yes gatoyi uducishizeho gatoyi ivuga iki ntabwo iririmba ko nishaka ko tuyigira ivyivugo n'ubuhemu turavyumva ubuhemu gute ya ubuhemu ni nkuku ni ibintu bishikira abantu bose mugabo none big ndayivuge umva uburyohe budaca buhera okay wanka ko giba bibona kiri uburyohe buca buhera ahubwo nabantu nibayirindire bayitege ejo izoba iri kuri YouTube yanje kandi iraryoshe gose kandi irimo amajambo meza yubaka ya naririmbiye abafans abantu banje bari hafi ya jewe cyane ibintu nk'ivyo uko nyene ene mugweraheza gato gafise gato ku yandimbo ya mbere cyo duheraheza Uje hageze nzogukunda cyane let me show you how much I love you ibyo ise oya ntabyo nibuka guko nibereye mu rukundo iwawe ndarimaho nimbura mu rukundo rwawe wanyeretse urukundo nari ntabuza ahandi giba wanje merci beaucoup big arangubiza murambona no muntu uboneka yuko uteranya worateranya kandi ndabikubwira wasintereye ko yavuze ukuri gibo wavuze ko umukunda uramukunda ntawenzi umyaka atamyaka bwa waswa yivuze muri interview ko umukunda ndabifise interview ngaha ndavyanse rero ntawenzi okay no musamyaka yombo wabo ntawenzi nta kibazo cyane katukureke cyane wigira amahoro Thomas Giba merci beaucoup akuza Black TV mutubereye hose kumena Dodo Burundi umwana mu from ngene yambaye she looks good kamera mu ndabishizeko ariko mushari ari ajya ko tumwerekana wewe shari fresh era mwerekana shari wiyo ngujya nagira rukiya gutekera flag mushari wa burabe merci beaucoup udabwiye subscribe like la comment najya musozi keneye kumena Dodo Burundi genda kwica nayo wandike Dodo Burundi Facebook wamye afise Facebook wewe Instagram Facebook vyose my Dodo Burundi voilà mkurikirane indirimbo iwe ejo ubuhemu zo ku channel yiwe hamugiye subscribe umubwira ati uririmba netse uririmba navyo so mubwira kubera ko ndaza bavyakira bimeze cyane